urahawe kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kufatanya namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Uno munsi tugiye gusenga, tugiye gufatanya amasengesho yo gusengera imitwaro itandukanye. Mwene data, ndaguhaye kaze, ndakuraritse kugira ngo ugire kwizera muri uku gusenga. Reka mbanze ndirimbe igitero kimwe c'ururirimbo rwa 91, hanyuma duca dusoma muri Yesaya, hanyuma duce dusenga Imana. Gitandara c'Imana, reka nguhungireko kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemwo ukuraka kw'Imana. Bene data, shengero ry'Imana, reka dusome amajambo agiye kugukomeza, atubwira yuko inkomezi ziva kuhoraho. Imana yacu niyitanga intsinzi. Mwene data, wewe ukeneye intsinzi, uyisabe uhoraho. Mwene data, ukeneye ubushobozi, winjire mu maraso ya Yesu Kristo, hanyuma rero maze usabe inkomezi, usabe ubushobozi. Tugiye kuraba amajambo atubwira yuko mu Mana ariho hari ubushobozi. Yesaya 40 umurongo wa 29 haravuga ngo, niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Haleluya! Uhoraho niwe aha inkomezi abatagira inkomezi, abadendebukiwe, abanyantege nke. Mwene data uruhijwe, mwene data ufise intege nke, mwene data wihebuye, raba Yesu Kristo ku musaraba. Ku murongo wa 30, imisore yo nadendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwica kwigatemba, ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Haleluya! Mwene data, naho hoba hari bikugerageza, naho hoba hari igisozi kiri imbere zawe, mw'izina rya Yesu urafise ubushobozi, kuko ukwizera kurasenyura imisozi, ukwizera kuratembagaza imisozi, kuko na ca kibuye cari kiri kumva ya Yesu caratembagajwe mw'izina rya Yesu. Yesu Kristo niwe aha ubushobozi abakeneye ubushobozi bose. Imisore yo mw'isi yoruha, imisore yo mw'isi yodendebukirwa, imikangara yoruha, ariko abiteze uhoraho ntibazokwigera bacika intege, baguruka nk'inkukuma, bakagendesha amababa nk'inkukuma, ntibaruhe. Turangirize ku majambo hano atubwira muri Yesaya 41 ku murongo wa 15 haravuga ngo, raba nzoguhindura igisekuzo gisha gikarishe gifise amenyo, uzohuragura imisozi. Haleluya! Uyinoze. Haleluya! Uzohindura uturambi nk'umuguruka. Raba uhora hagiye kuguhindura igisekuzo, ugiye gusekura izo ngwara zawe, ugiye gusekura uwo mudayimoni yateye urugo rwawe mw'izina rya Yesu. Ugiye gusekura abadayimoni bahereye kera bakwitamba hejuru mw'izina rya Yesu. Ku murongo wa 16, uzobigosora umuyaga ubitumure, agashururu kabishwiragize. Haleluya! Nawe uzohimbarwa n'uhoraho, wirate uwera w'Abisirayeli. Muri kano kanya tugiye kwirukana abadayimoni, abadayimoni batumuke nk'umuguruka, ibyaha bitumuke nk'umuguruka, za ngorane zose zitumuke nk'umuguruka. Mwene data, ushikame uhagarare kuri aya majambo maze dusenga Imana. Nuko rero muri kano kanya, imbere yuko dusenga, ndakuraritse kugira ngo witegure, hanyuma rero dusenga Imana, tuje imbere z'Imana mu gusenga. Muri gusenga reka turirimbe igitero kimwe cy'iyi ndirimbo ya 66 kugira ngo wezwe, hanyuma wiyeze, usabe amaraso ya Yesu Kristo akuhagire, maze winjire mu ngoro y'amasengesho,
winjire mu kibanza cyo kugira ngo usenge Imana. Hanyuma rero twinjire muri iki kirengero, twinjire muri iki kibanza cyo gusenga Imana. Mwene data wumva ufise imitwaro itandukanye, utangure kwitegura kuko tugiye gusenga Imana. Nawe wumva ufise abo ugomba gusengera, umfashe dusenge kugira ngo dusengere imitwaro itandukanye. Mu ngoro haracari icicaro, nawe urahamagawe ngujeyo, abandi bagutanze kwinjira, ariko ahawe haracariho. Ihute winjire, ihute winjire, ihute winjire bigikunze. Mana yacu, data wa twese uri mu ijuru, uri Imana, uri wera, uragororotse, nushimagizwe, urabikwiye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, nushimagizwe. Ubwami bwawe busasagare mu isi nk'uko busasagaye mu ijuru. Ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mwami w'icyubahiro, muri kano kanya ndagushimiye ko ari wowe utugaburiye rino jambo ritwereka ko ari wowe utanga ubushobozi. Muri wowe niho hari inkomezi, muri wowe niho hari ububasha, muri wowe niho hari intsinzi, muri wowe niho hari gutsindanishirizwa. Mwami, twongeye kuza muri wewe dusaba kuzigamwa, dusaba gutsindanishirizwa kugira ngo ibibazo byose Mwami dufise bitugwe imbere zawe. Mwami urakoze, Mwami wacu Yesu Kristo, ndaguhaye kaze muri kino kibanza. Muri kano kanya Mwami, jewe ndi umwana w'umuntu, ntaco mfise naco nishoboje, ariko Mwami nje gusenga, nje gutabaza, nje kwambaza Imana. Ndakweretse umusavyi wawe Mwami, ewe uhoraho, umusavyi wawe Mwami amaze imyaka 4 Mwami w'icubahiro agwaye ikivyimba mu nda. Ndamukuzaniye kugira ngo umukize, kugira ngo kureho ubugwayi bwose mu izina rya Yesu. Uyu mudayimoni Mwami yateye muri nda akamuteza ikivyimba, ndamwirukanye, ndamusohoje mu izina rya Yesu. Tuntumuka, sohoka wa mudayimoni we wateje uyu mukenyezi ukamuteza ikivyimba cyo mu nda mu izina rya Yesu. Iyi kansere ndayiranduje mu izina rya Yesu. Iki kivyimba ndagisohoje mu izina rya Yesu. Shetani atogera ububasha muri rugo, muri mukenyezi. Uyu mukenyezi agomba gukorera, agomba gushima, agomba gutazira, agomba kukuririmba. Mwami ndakwinyenze, ndatuntumuye uyu mwansi ateza ingwara za kansere, z'ibihute, z'ibivyimba. Mwami Yesu, abantu bose bagwaye ibivyimba nimwongere gushira amaboko aho mugwaye, mwongere gukira kandi mukire mwizeye, mwizere kandi musenge mwizeye. Mufatanye nanje ibisengesho dusenga Umwami uwera w'Abisirayeli. Imana yacu ni Imana ikomeye, Imana yacu iratabara. Abantu mwese mugwaye imisonga mu nda mwongere gukira mu izina rya Yesu. Ndagushimiye ko Mwami wumva gusenga, ndagushimiye ko ngiye kwishura. Urakoze Mwami, haleluya. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro Mwami wera. Mana data wa twese, ndasengeye Mwami y'umukenyezi Mwami wera wo mu ijuru, yasubijwe mu bitaro, yari mu bitaro akabagwaye kandi akabarembye. Mwami w'icubahiro, ndamusengeye, ndamusabiye kuvyuka hajya aryamye, yongere kuvyuka abaduke, maze yongere gukomera amashimana kuko Mwami umugendeye, umuco umurasiye. Mwami gendera bijya bitaro arimo, maze umuco wongere kurasa mu izina rya Yesu. Maze Mwami Yesu rungika abamarayika b'abaganga b'abavuzi, maze bakore operation Mwami yo kuvura niyo gukiza. Bamuhe ubushobozi, bamuhe gukomera, bamuhe guhagarara, yangwara isohoke mu izina rya Yesu. Mwami w'icubahiro, bujya bugwayi bwose, bijya byose agwaye mu izina rya Yesu ndabitunumuje. Wa musonga wo mu rubavu ndawutunumuje Mwami Yesu Kristo. Ca kivyimba ndagitunumuje mu izina rya Yesu. Ya kansere ndayisohoje mu izina rya Yesu. Bujya bugwayi bwose ndabukuyemo, hajya hose Mwami yakozwe, hajya hose Mwami babara
ndahasengeye wongere kumukiza, wongere kumukuramwo bijya byose, amangetegete yose y'umurwanizi yongere guhunga mu izina rya Yesu. Hunga wangwara wongere gusubiza umukenyezi mu bitaro, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Wa dayimoni uteze ubumuga, uteze intege nke, uteze ubukonje, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Usohoke uhunge mu izina rya Yesu, utogera ububasha. Mwami turatuntumuye ingwara z'uburyo bwose zifata abakenyezi kwibere, ugasanga kwibere mwami hagwaye igihute, ivyo bihute vy'amakanseri n'izindi ngwara, nubwo bugwayi bwose aho buturuka hose, izo ngwara nizihunge mu izina rya Yesu. Izo ngwara niziteze omoke mu izina rya Yesu. Izo ngwara nizisohoke mu izina rya Yesu. Uwera Mana yacu, ndagushimiye kugendera abakenyezi muri ubu bugwayi bakunda kugwara kwibere, ndagushimiye kubagiriye neza. Wewe urwaye ikibyimba kwibere, wongere gukira, wongere kwizera. Yesu Kristo niwaha inkomezi abadendebukiwe, arazi kwitaho imfubyi n'abapfakazi n'abakene n'abatishoboye. Wowe utagira amafaranga yo kuja kwivuza hariya mu bihugu biteye imbere, wongere kwakira iri sengesho, wakire ugukira mu izina rya Yesu. Witegereze ikiganza c'Imana, witegereze kuvura kw'Imana. Yesu Kristo ariko arakiza, ariko aragendagenda, ariko aratabara, ariko ararokora. Ndagushima Yesu, ndagushima ubutabazi, ndagushima yuko ari urenguka kandi useruka rukamvye. Oh haleluya, uri Imana iseruka rukamvye, uri Imana. Haleluya Mwami, ndagushimiye, uri wera Mwami. Haleluya Mwami, ndasengeye uyu mugabo ahereye kera, yamaze igihe Mwami Mana nzima, databuja afise umutwaro umuremereye, umukenyezi we yaramutaye, arahunga aragenda. Mwami w'icubahiro, ndamusengeye, ndakwingize kugira ngo wongere kumugarurira umukenyezi we agaruke mu izina rya Yesu. Umukenyezi we asubire kurera abana, umukenyezi we agaruke mu rugo mu izina rya Yesu. Ndasavye Mwami wongere kumugirira neza. Yesu wera uhoraho, wumva amarira n'amajojwa n'amaborogo y'uyu mugabo Mwami Yesu. Maze Mwami ndasengeye uriya mukenyezi agaruke, asubire mu rugo, asubire mu gihugu c'Imana, asubire mu gusenga, asubire mu kwezwa no mu kwitunganya. Yongere kumva yuko Mwami Yesu utejejwe atazoraba umwami, kandi utabungabunze urugo rwiwe atazoraga ubwami bwo mw'ijuru. Yesu Kristo, uru rugo ndarusabiye umugisha. Ndasengeye urugo rwasambutse, ndasengeye ingo zasambutse, abantu mwese mufise ingo zasambutse, nimwongere gupfukama maze murangamize umusaraba, maze mutarike amaboko yera, musenge ihoraho yaremye ijuru n'isi. Imana yahezagiye Adamu na Eva mw'itongo ryo muri Edeni, niyo Mana yonyene ishobora kugarukirako uyu mugabo, niyo Mana yonyene ishobora kugarukirako uyu mukenyezi. Uyu mukenyezi yaherekera yijajara atagira cepfo ca ruguru. Muri kano kanya ongera kutarika amaboko, ongera guca bugufi imbere z'Imana, maze wongere kwizera uhoraho wenyene gusa. Niwe aho inkomezi abadendebukiwe, niwe aho inkomezi abatagira shinge na rugero. Urakoze Mwami, uru rugo Mwami ndarusabiye umugisha, ndarusabiye imihezagiro, ndongeye kurusabira umunaguro, ndongeye kurusabira kunaguka mu izina rya Yesu. Ndakankamiye umudayimoni yaje gutandukanya Mwami uyu mugabo n'umukenyezi. Uyu mudayimoni gitandukanya, giteshesha, uyu mudayimoni ateshesha ingo, ndamwirukanye, ndamuhonyanze mu izina rya Yesu. Atongozwe umuriro mu izina rya Yesu. Iyo badayimoni bose baza gutera ingo, baza kubuza ingo ko zidegemvya, ndabatuntumuje mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, nuhabwe icubahiro Mwami, ko ari wowe usubije inyishu, uhaye igisubizo aba basavyikazi bawe, aba basavyi bawe, kugira ngo mu ngo hongere kumera neza. Uwera Mana yacu mu ijuru, ndongeye gusenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo abadayimoni bahunge. Uyu muntu yafashwe n'abadayimoni, ndamusengeye, ndamusabiye gukira, ndamusabiye ubushobozi, ndamusabiye kugira ngo ubushobozi buva mu ijuru bwongere kuza, maze bumanuke, maze Mwami buciye hejuru mu mutwe, maze bumanuke, maze bushwararike imishwarara mu mutwe, kugira ngo uyu muntu yongere gukira. Abadayimoni basohoke, abadayimoni ndabatuntumuje, abadayimoni bafatiye mu mutwe, abadayimoni bafatiye muri uyu muntu bakaza kumutera, ndamusabiye Mwami ongera kumugenderera. Abadayimoni basendwe mu izina rya Yesu, abadayimoni b'uburyo bwose, abadayimoni b'amashinga n'ab'amahembe, ndabatuntumuje, ndabirukanye. Hunga dayimoni, sohoka mu izina rya Yesu. Dayimoni waratsinzwe, dayimoni ntawe bashufise, dayimoni sohoka, hunga.
hunga mu izina rya Yesu, ndakwirukanye, hunga mu izina rya Yesu, ndatuntumuje imiyaga mibi, ndatuntumuje abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndagushima mwami, ndagushima mwami ko ari wowe usenda abadayimoni. Yesu Kristo, databuja wera, wera wo mu ijuru, Mana isumba byose, ndagushimiye ko abadayimoni bahunze, ndagushimiye ko imyuka mibi ihunze, ndagushimiye mwami yuko ibitega bihunze, ndagushimiye yuko ubushobozi bw'ikuzimu butsinzwe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rirakomeye, izina rya Yesu rirahambaye, izina rya Yesu rishika kure, izina rya Yesu rishika hirya no hino mu mfuruka zine z'isi. Haleluya. Oh data wera, ubwami bwawe bugasaye mu ijuru kandi no ku isi mwami, ni ndava y'ibirenge byawe. Haleluya. Ingoma yawe nihangame mwami, kugira ngo data buja maze wongere gutuna muri miyaga mibi yose. Mwami ndasengeye data buja wera, ndasengeye ingwara z'abantu bagwaye mu mutwe, usanga mwami ubwenge butagikora neza, ugasanga icyo babajije cyo bishura, ugasanga ibyo bavuga ntibihuye nuko bikwiriye. Aba bagabo mwami data buja, abahungu babiri bavukana, ndabasengeye. Aba bantu babiri bavukana ndabashize mu biganza, wongere data buja kubagendera mu rugo, wongere kuraba abadayimoni baje baturutse nico bahagaze ko. Mwami w'icubahiro, ndasohoje, ndaranduye igishitsi, ndaranduye ibintu byose bahagaze ko, ndaranduye mu izina rya Yesu. Ibiheko byose bubakiye ko ndabiranduje mu izina rya Yesu. Ndaturije ahantu hose haturutse impamvu zatumye abadayimoni baza gutera uru rugo, gutera uyu muryango, mu izina rya Yesu. Nibasohoke mu izina rya Yesu. Ndabohesheje mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rirabohora, izina rya Yesu rirakiza, izina rya Yesu rirazura abapfuye, izina rya Yesu rirahumura impumyi, izina rya Yesu rikiza abagwayi, izina rya Yesu rirasenda abadayimoni. Yesu uri mwiza. Muri kano kanya ndasabye mwami, imyuka bisohoke, batogira ububasha mu izina rya Yesu. Tunumuka, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka wa mpwemu humanya, ndakubwiye nti sohoka, muvemo, sohoka mu izina rya Yesu. Uyu muntu yagwaye mwami Yesu izi malade mentale, ndasabye mwami wongere kumuhanagura, kumucyorora mu mutwe, maze ibibazo byiwe byongere gukemuka mu izina rya Yesu. Umuriro wa mpwemu yera wongere gutongora imyuka mibi, umuriro w'agakiza wongere kumuzamwo, maze yongere gukizwa neza, yongere kubicaremo gisha, yongere kuvuka ubwa kabiri mu izina rya Yesu Kristo. Uruwera Mana, uragororotse, ndagushima Mana, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Haleluya. Mwami ndasenga uyu mugabo Yesu wanje mwami, nawe yafashwe n'abadayimoni, ugasanga bariko baramukubagura bamuburagiza mwami Yesu, bikamubuza kuba ku rugo neza, ugasanga mu rugo hari ikibazo kubera yuko umugabo yagize ikibazo, kubera yuko mwami iyo umugabo agize ikibazo mu rugo ntibigenda neza, iyo umugabo agwaye mu mutwe mwami urugo nturonka ikiruyobora, kubera yuko ruca rusigara rutegekwa n'abadayimoni. Ndasavye mwami kugira ngo abadayimoni basohoke muri uyu muntu mu izina rya Yesu. Wera Mana yacu, data wa twese imbabazi nyinshi, ni wewe Mana, ni wewe mutabazi, ni wewe gitandara, ni wewe rutare rutanyiganyiga, uri Imana ikomeye. Ndagushimiye yuko mwami ari usutse umuhagiro, ndagushimiye ko ari ugendeye ingo zose zifise ibibazo bitandukanye, ndagushimiye yuko ugendeye abagwaye mwami. Ndasengeye mwami bamwe baraye bapfushije bakabura babo, ndabiruye mwami Yesu, nubirure nubagenderere mu izina rya Yesu. Ubahe inkomezi, ubahe kwirugwa mwami Yesu, bizere yuko data abakijijwe tuzohurira mu ijuru, ababuze ababo tuzosubira kubabona mwami Yesu igihe uzogarukira kunesha mwami Mana. Abapfuye bakijijwe tuzokongera kubonana, tuzohoberana, tuzoyaga, tuzoganira, tuzoririmba indirimbo zishimwe Yesu Kristo. Ndasengeye abana basigaye, ndasengeye umuryango wasigaye mwami, ndasengeye mwami abagenzi, ndasengeye n'ishengero ryabuze uyu muntu, ndasengeye abantu bose mwami babuze, kugira ngo bagenderere mwami Yesu Kristo. Abari wewe mwami ubakurako ikimwaro, ubakurako data buja agakengerwe n'igisuzuguriro, maze wongere kubaha ubushobozi bwo gushikama no kuramiriza. Ewe Yesu, ewe Mana, ndagushimiye ko ari ukomeza, ko ari ushishikariza abantu gusenga, naho baba bari mu byago bagasenga, naho baba bari mu ntege nke bagahimbaza, naho bari mu bibazo bagakomeza gusenga. Data buja wera, uri Imana isumba byose, ndasenga uyu mwana
ndamushize mu biganza byawe. Ababyeyi biwe bamurambitse ku biganza, bariko baramusengera bamusabira gukira kugira ngo akire databuja izi ngwara zamuteye kuba nk'ikijuju, akamera nk'utagira ubwenge, agatangura databuja kutagorokerwa neza mu bibazo, haba mu vyigwa, haba ku ishuri, eka haba muhira. Mwijoro mwami akiyenzagiza akayenzagirika, ugasanga ntagira ubwenge nk'uko bukwiriye. Ndamusengeye, ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu. Wongere kumugenderera, wongere kumugirira neza, wongere kumutabara mwami w'icubahiro. Ndasengeye umukenyezi yaherekera mwami azimagirika mu busambanyi, yatwawe n'ubusambanyi, agatwagwa databuja n'ivyisi by'ubusambanyi byamutwaye, ugasanga yiruka inyuma y'abagabo. Ndamusengeye umuhe gukira mu izina rya Yesu, umuhindure, umuhingure, maze data yongere gukizwa, maze aza gushingira intahe, azashingira intahe abandi, ababwire ko Yesu akiza, ko Yesu akiza ubusambanyi, ko Yesu akiza akaboregwe mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye umuntu yirukanze kuva kera narindi, akirukanga inyuma y'amafaranga, agakora uburaya. Ndamusengeye wongere kumuhagukira, uyu mukenyezi wongere kumuhagukira uburaya mu izina rya Yesu. Uburaya burica, uburaya n'urupfu, ubusambanyi n'urupfu, ababigenderamwo bose bazorimbuka, bazohona. Numuhe gukizwa, numuhe gutabaruka mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye mwami uyu musore byananiranye yuko yirinda gushurashura, yirinda ibyipfuzo, aryama akarota nabi, akarota ari kumwe n'abakobwa. Mwami ndamusengeye umuhe gukira mu izina rya Yesu, umuhe gukira mwami, kuravuta, kurazirana no kurota arimo arakora ubusambanyi. Ndamusengeye mwami uhereye none biranduke, uyu mudayimoni aza kugenda mu ijoro amusambanya, abadayimoni baza gusambanya abana b'abantu mwami ndabatontumuje, ndabirukanye mu izina rya Yesu. Wongere kubaha ubushobozi, ntibagisira kurota inzozi mbi mu izina rya Yesu. Ndasengeye umwigeme mwami Yesu Kristo, umuhe kugira ijisho rya mpwemu, yonye kugira amaso y'umubiri, kuko amaso y'umubiri arica, amaso y'umubiri atuma umuntu atsitara, amaso y'umubiri atuma umuntu agenda atagira yaja niyava, agenda mwami ameze nka mukaroti. Mukaroti yahindukije amaso inyuma, yaciye ahinduka inkingi y'umunyu. Ndasengeye umukenyezi n'uyu mwigeme, bongere databuja kuramiriza, kuraba imbere, batumbere, boye gushurashura, boye kujuragirika, ubahe gukizwa neza, ubakize ubusambanyi mu izina rya Yesu. Mwami Yesu wanje mwami, ndasengeye abana bato, ubahe databuja kuronka inyigisho mwami z'ijambo ry'Imana, ubigisha amajambo y'Imana, kuko hari abantu benshi mu ngo zabo usanga batigisha ya mabwirizwa 10, batigisha abana gusenga, ugasanga abana bakuze batazi iyo baja niyo bava. Mwami none aba bana bazokurira hehe, bazoronka iki nibatakizwa bakiri bato, nibatigishwa imirongo yo muri Bibiliya, nibatigishwa gusoma ijambo ry'Imana? Ndasengeye abana bato ubahe kugira amahirwe yo kongera kwigishwa, yo kongera gutahuzwa ijambo ry'Imana, maze ijambo ry'Imana ryongere kubagenderera, maze bongere gukizwa neza. Aba bana baronka inyigisho. Ndasengeye ababyeyi babo mwami Yesu, kugira ngo ababyeyi babo bongere databuja wera kwigisha abana babo. Muvyeyi wewe ufise abana, tangura kwigisha abana, ubigishe amajambo y'Imana buri munsi ku mugoroba, ubabwire, ubabarire, ubasobanurire ijambo ry'Imana, maze kugira ngo abana bagende bigishwa, kubera yuko inyigisho z'abana zatakaye, zitakiriho. Yeheraba ibintu biko birahindagurika, ariko ndasavye mwami kugira ngo ugendere abavyeyi bagire ishaka ryo kwigisha abana, kugira ngo abana batangure kwigishwa, bakorere ku murongo w'agakiza, maze bakure bakwizeye. Uruwera Mana uragororotse, ni wewe Mana isumba byose. Ndabigushimiye, ndagukengurukiye. Abantu mwese mwakize, Yesu arabakijije. Abantu mwese mwasenze mwizeye, Yesu ari kumwe namwe. Abantu mwese mufise imitwaro itandukanye, Yesu ari kumwe namwe. Yesu aragukiza, Yesu aragukijije, Yesu aragutabaye. Yesu niwe gitandara, Yesu arabohora, arakiza. Wewe uri mwibohero, senga waturire Yesu, wihana ibyaha byawe byose, ntumuhisha na kimwe, ariko byose ubishira imbere ziwe. Yesu yiteguye kugukiza. Bohoka, kira, wewe uboshwe n'icaha cakwizingiriyeko, wahereye kera urondera gukizwa bikanka. Muri kano kanya ndakwinyize kugira ngo wongere gusemerera, waturire Yesu, umubwire, umeneke, maze umutima wawe ujanjagurike, maze wicare mwigisha. Bohoka, Yesu arakugendereye. Wewe ufise imitwaro inyuranye, wewe waruhijwe, wewe wagowe, wewe wananijwe, wewe utagira cepo ca ruguru, bohoka mu izina rya Yesu. Yesu yazuye Lazaro, nawe yitego kuzura. Yesu yakijije
Tabita Yesu yazuye Yutuko ariwe Tabita. Yesu yatabaye abantu benshi, nawe yiteguye gutabara. Yesu yakijije wa mwana yaragwaye intandara, Yesu yiteguye gukiza. Yesu n'umutabazi, niwe afise inkomezi, niwe afise ububasha bw'imisore yo kwica gatemba n'imikangara yo nadende bukigwa, ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha uko bukeye, bazogurukisha amabanki nk'ukuma bagende ntibaruhe. Nawe niwambikwe ubushobozi, niwambikwe ububasha, wamusenga, wame watura, wamuhimbaza, wamuririmba, ririmba indirimbo za kantike, senga Uhoraho. Uhoraho ari kumwe nawe, rema mu mutima musoda wa Yesu, shikama ushiramanga, Yesu ari kumwe nawe, ntutinye. Haleluya, ndagushima Mana kubw'ibitangaza n'ibimenyetso, ndagushima kubwo gukiza no kuvura no kurokora, ndagushima Mwami. Abantu mwese mwitegure gusanganira Yesu, mwitegure kwezwa, mwiyeze, mwitegure kumusanganira, mwiyeze, mwitunganye, ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana, kugira ngo nayo barungikire Yesu Kristo abatoranijwe kera. Haleluya, Mwami ndagushima Mana. Databuja, udehe kwakira ubuntu bugerekeranye n'ubundi, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ibibogaboga muri we byose nibyo twahawe ko twese. Haleluya, kandi ngo abamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokama zitemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Urakoze, ndagushima Mana. Nuhabwe icubahiro, niwongere gusuka ijambo ryawe muri aba bantu bose, niwongere gusuka imirongo yo muri Bibiliya muri abene data, bongere kumva umunagura muri bo, inzuzi z'amazi y'ubugingo zongere gutemba, ubushobozi bw'Imana bubaze ko. Ijambo ry'Imana ravuga ngo muzohabwa ubushobozi, mwe muyeraniye bazako, muzoba ivyabona byo kunshigira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushita ku mpera y'isi. Yesu Kristo, ndakwinginze aba bene data ubasuke nk'ubushobozi, ingo uru rugo rusuke nk'ubushobozi. Uru rugo rurakeneye inkomezi, umugabo n'umugore bakeneye kuyaga bashira hamwe, bakeneye Mwami gukemura ibibazo, babikemurire hamwe, boye gutandumwa shukunda shukwiwe, bose nibaje hamwe maze bace bugufi, baronye igitutu, baje munsi y'amababa yawe, bace bugufi, maze bongere data uja kuzigamwa no kurindwa. Urakoze Mana, ndasenga abantu bose, ndasenga bene data bose, ubagirire neza, ubaha inkomezi zo mu kurya nizo mu kubamfu. Data uja wera, udehe gushikama no kuyoboka mu izina rya Yesu Kristo, udehe gusenga uko bukeye uko bwije, dusenga ibihe byose kandi dusengere muri mpwemu. Urakoze Mana. Haleluya, uri Imana, nushimagizwe, nuhabwe icubahiro, nuko izina ryawe Mwami nirishimwe, nirishigwe hejuru. Ndagushimiye ku nyishu zitanzwe, ndagushimiye ku bantu babohotse, ndagushimiye ku bantu bakize, ndagushimiye ku bantu bongeye gukizwa neza mu izina rya Yesu. Mpwemu yera, manuka, umanukire muri abene data, umanukire kuri iri shengero, umanukire kuri umukenyezi, yongere kuzuzwa mpwemu yera, umanukire kuri uyu mugabo, yongere kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera, umanukire kuri uyu musore, yongere guhabwa ubushobozi mu izina rya Yesu. Wongere kurukira kuri uyu mwigeme yongere kuzuzwa ubushobozi bwa mpwemu yera. Mwami w'icubahiro, ndagushima. Akira mpwemu yera, akira mpwemu yera, akira ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera ari kumwe namwe, mpwemu yera ari kumwe nawe musore, ari kumwe nawe mukenyezi, mpwemu yera ari kumwe nawe mugabo. Shikama, hagarara ushikamwe mu nkomezi, shikama. Nta kintu na kimwe kiza gutera ubwoba, naho zizoba ingwara, nta kintu na kimwe kiza gutera ubwoba, kuko uhawe ubushobozi, uhawe inkomezi. Muri iri sengesho harimo ububasha, harimo ubushobozi. Muri uku gusenga harimo gusenyura imisozi, harimo gutembagaza Babuloni mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Babuloni itembagazwe nk'ikibuye kinini kigenda umuvuguvugu, maze cisuke mu kiyaga mu izina rya Yesu. Abadayimoni bose turabatembagaje, nk'uko ca kibuye catembagajwe cari ku munwa w'imva ya Yesu, caratembagajwe. Abadayimoni ndabatembagaje, ndatembagaje imisozi yose iri imbere y'aba bakenyezi, imisozi yose iri imbere y'aba bagabo, imisozi yose imbere y'uyu mushinga ntahe mu izina rya Yesu. Aba basore ndabasabiye gutsinda, kunesha, bambikwe inkomezi, bambara ubushobozi, ubazigame, ubahe inkomezi mu ngo zabo, ubahe inkomezi mu bikorwa byabo, mu buzima bwa misi yose, ubahe gukomera, ubahe gushikama, ntibanyiganyige. Yesu ndagushimiye. Uhoraho waravuze ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibikomeye n'ibihambaye. Nuko rero Mwami, turongeye kukwambaza Mwami, izina ryawe rihabwe icubahiro, maze Mwami uduhe kwinjira mu bushobozi bwo gutongora. Wabwiye Yeremiya ati ndaguhaye ubushobozi bwo guteragirana, bwo kurandura, bwo guhombagura, n'ubwo kubaka mu izina rya Yesu Kristo.
ndabisambuje aka kanya ndaranduye ibyo shetani yateye n'ibyo shetani yarimye byose ndabiranduye ibyatsi bibi imyuka mibi mu izina rya Yesu ndayiranduje ibishitsi byiwe byose by'abadayimoni ndaranduje imigabo n'imigambo biwe yose mwami Yesu gendera abantu bawe aho baba mu ngo zabo no mu gisagara babamwo no ku mutumba wabako uhakorera ibitangaza mwami nk'uko Eliya yakoze ibitangaza ku musozi Karumeli genda ukora ibitangaza mwami Yesu aha hantu hongere gukorerwa ibitangaza mwami hano kuri uno musozi ndasabye ibitangaza bihakorekere mu izina rya Yesu byongere gukorekera kuri uyu musozi mu izina rya Yesu umuntu wese ahuri sengera igisagara ubamwo sengera umusozi wako sengera umuryango ubamwo ibitangaza by'Imana bikoreke mu izina rya Yesu mwami gendera ishengero hongere kubonekana abantu bakizwa basenga bizera kandi bagushingira intahe bagukorera mwami gendera abantu bawe mu izina rya Yesu wongere kubagirira neza mwami suku ubushobozi n'ububasha ku bantu bose bakeneye gusenga bakeneye gukizwa bakeneye kwihana abantu benshi barakeneye kubona umunaguro mu bushobozi mu nkomezi mu kwizera Yesu duhe kwicara turi maso tugavye twiteguye igihe cyo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo kiregereje Yesu umpe guhaguruka umpe gushingira intahe ndaguvugire ndagukorere sintinye nta gutinya abantu mwami nta kubatinya ariko duhagarare mu nkomezi mu izina rya Yesu urakoze haleluya ubushobozi ububasha inkomezi byose biva kuhoraho kandi Yesu yavuze ati ububasha bwose nabuhawe atehemba haye ubushobozi ku mpwemu zihumanye nuko rero mwami bwa bushobozi mwami databuja waduhaye databuja nibwo tujemwo kugira ngo Yesu twongere kuzigamwa no kurindwa Yesu amaraso yawe atubonekeko kandi Yesu imbizi z'amazi y'ubugingo zongere gutemba mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu uruwera Mana ndagushima ndaguhimbaza amashimwe yawe akira amashimwe nyakubahwa haleluya nohabwa icubahiro ndavyambaje nshima kandi nkenguruka kubw'ibitangaza n'ibikoretse byose uno munsi guhera none kugeza ibihe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Wewe wumvise ko wakize nuturungikire igishinga ntahe cawe maze twakire intahe yawe kandi iyo ntahe izofasha benshi bazokizwa rero uturungikire igishinga ntahe cawe kugira ngo gitere intege bene data ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo Yesu yakijije naca agenda maze abwire abandi ko Yesu akiza Yesu abahezagire.